atahindutse umusheri wawe abo mugore wiwe Briella byagenze gute Imana ishimwe vraiment je sinigeze mbumusheri no mu mategeko birazi baza bose bose twarakorana ubaza ati Briella na AKES barigira bavuga uzubaza ahanini twege twavugana na baberi twabantuze kuko nabona ari bo tungana AKES niho babona ko mungana oya AKES je namufata nk'umuntu nyene ansumba ndengeye mu buzima sinigeze nshaka yuko tunavugana ibintu birenze twavugana ibintu vy'akazi naho nyene mu bantu apana ahantu hatwe nyene ngo jewe ngo turagiye turavuganya ibiki n'ibiki mu buzima no ariko gose sinzi impamvu ngira batinya abarozi abarozi umuntu yibungeze bace batinya abarozi kugira ntibamukorere twari ndende kandi itaryoshe cyane imyitwarire ya SAUDA ku bantu babasanzwe bamukurikirana cyangwa abantu babifuza kumuba hafi kuko numva ngo n'umuhanuye ngo acamushavurira mucamu babansi nka Briella wewe yo muhanura iki nka SAUDA muri iyo ngendo yiwe oya jewe kino muhanura gusa yuko bavyitwaramo neza ibisigaye hama akaraba yuko isi ndibaza yaramwigishije bihagije kandi nahageze arabona yuko nubwo abantu dupfa kwihagarara ko mu buzima ariko uturavye indani ugaje usanga twaramazi twarababaye ariko ku mubiri ukabona umenga tubifata nk'ibisanzwe ariko wagenda kuturaba neza mu buzima indani ukuntu tumerewe ugaje usanga tugenda ahubwo twarapfuye duhiga ico twica tukakibura so isi rero yaramwigishije nareke kuvuga ngo numustar ngo ibiki n'ibiki ngo kubera ibyo bintu vya AKES bijya n'ibintu bihera ni ibintu bivaho 6 n'akanya gato bivana n'ukuntu wayikoresheje 6 ashobora kuguteza imbere cyangwa gusubiza inyuma rero kuri we mbona ahubwo yamusubije inyuma jitsi hajya simbona ko yamutejeje imbere mbona ko yamusubije inyuma kandi sugwa ngo ndamwanga kuko je nawe n'umukobwa kandi nanjye ndumukobwa nawe n'umukobwa ariko ibi byose ndiko ndavuga tukora ndamwanga kubona rero 6 yiwe yamuhaye bijya naco arabageze hajya kuko ubuzima bw'umukobwa umaze kugira kuri ya etape ariko ukabuyiriko kandi ukabona atanzira iri imbere zose zifunganye n'abantu benshi baramuhanuye ati AKES ntazogutwara AKES ntazigera gutwara oya AKES ashobora kumutwara kubera ivyo bintu nyene abantu bavuga kugira bemeze kavuga ati reka je ndamutware rero kugira ndabereke yuko abantu ntari ngaye ariko akagenda kubaho ubuzima buhushanije n'ivyo we yashaka kuko abamutwaye ku gapingo nta rukundo ruba ruri kwemeza abantu tu kugira bereke yuko ivyo bavuze byose abigwijije n'ubusa Briella uno munsi SAUDA ira umuryango n'abavyeyi biwe so sinovuga ngo ntibiba biryoshe cyangwa ngo biba biryoshe biravana n'umuntu wese ahantu yakuriye ora nka twege muhiri wacu twege no muhira umuntu avyariye iwabo bacamwirukana bakubwira ati genda muzu nagaruke ariko rero kubona SAUDA umwana wa mbere aramufise yabonye atakibazo bimuteye aravuga ati nubwo no vyaro wa kabiri je pense ko atangora ndibaza rero yabigize afise impamvu kuko nta kintu na kimwe kitaba gifise atabigize ntafise impamvu yabigize kubwo bujojo niko navuga kabisa ayo namwe majambo Briella agerageje gushika one two bakunzi bakoresha umwanya media mumeze bon muri fresh ni Mr Tugesho suto chawa Mr Vuguta vyumye papa kanyamuji ndi kumwe na Briella Smith uno muzi ndamuzanye kuri koresha umwanya media ndibaza kuva dutangura Briella Smith ntarigera agaragara kuri micro na kamera za koresha umwanya media ni wafashe micro ya kabiri micro ya mbere kabifashwe na jewe nyene Mr Tugesho Briella uri bon meze neza uraho yego mishatsi warakataguye rero ubu nta bintu vy'amamesha ushaka ama dépense ntugikeneye oya sikuvuga ngo ama dépense juste nashatse kuruhuka mu mutwe ibisuko biraruhisha reka ibisuko biraruhisha sana Briella tumera nk'akana reka tumenga ndakana tumengura akana kwe tumengura kabebe kabisa nundi ndakana nikunda gutwenga Briella kubera jewe tiko ndigira chavu bakera musi bagucumisesha uzoshavura bancumisiki mbere urazi ko hari abantu batubonye turi kumwe baca bibuka ibintu byinshi cyane vyahitiye jena ndabizi ko baca babyibuka kwera sha gusa vyaraheze bijya bihe vraiment je ndavyibuka nkavuga ati ibi bihe vraiment ngene ntamuriye Briella kabisa ariko urazi ikintu nibuka urazi ikintu je nibuka nuko
bigomba kuba azanumva amatelefone vuga ati basi abapolisi ngane mumva abantu bariko baca inyuma y'inzu bazungura bavuga ati aba bantu kwere baramitanye fite guys ndabibutse neza yuko bijya bihe byose twaciye muri Briella jewe ntigeze njyama nawe mu ijoro misi yose mu ijoro naca nomoka naca niruka kubera iki gutinya urumva kandi hari impamvu Imana hari impamvu yabigenje duko kabisa ariko Briella kayana karashaka ibintu sana mugakoresha reka kumbeshe wewe kabana none ndiko nakubeshe oya reka kumbeshe kare badari byatumye nza hama dukoresha umwanya nyine meze neza ariko meze neza bro aberewe buke urakoze ay impuzu z'abakobwa je zirandyohera nkako gahuzu usanga arakase k'igihumbi kadese tege kandi dukonsoma menshi wakambaye kweri iyo tentire cyane oya nakambaye kweri tentire kambaye kweri nakambaye kweri iyo ariko nabonye no kwambara Briella Smith umbe ubu wiga mu kanga muri university ya kanga ubu niga mu wa gatatu ngira meza ugira uheze uno mwaka uraheze aba diaspora burya ntibakurembeje we Briella kubera iki nana aba diaspora je kuva nkiri muri wakaba aba diaspora benshi bambwira Briella shaka Briella nubo muracakwegana oya je nta nubwo twigeze dukwega nta mu diaspora numwe yigeze mukwega oya vraiment dahira izina ry'Imana nta mu diaspora yigeze kurungika $100 ntayonzi vraiment nta mu diaspora yigeze kurungika $100 ntayonzi none $100 yarungikiye wewe yampereye imbere yaguhaye yarayandungikiye ndaguhereza kote yoma igakoresha unaje yuko nka $100 ngene ntifotoje ndafite $100 ari impamvu reka tuduge ku ijambo guys uyo ni Briella ubabarizwa muri TV yitwa SCTV SCTV yo TV mengo yarifitanye amasezerano na waka sini ego mengiye ko fite amasezerano na waka ariko amasezerano yararangiye ego chance mbe yarabihevye oya chance rakora ega twese turabanyeshuri chance yiga ku murango je niga mu ijoro wewe wiga mu ijoro uri gihuna rero yigira mu ijoro kwiki wahisemo kwiga mu ijoro yo niho ndonkira umwanya sha ku murango wirige uryamye nk'imbwa je ku murango nigwa njyabe reka shari imbwa rero umugani wawe birigo bagaburira imbwa niyo yirigwa ijya ku murango imbwa usanga ruryamye utagira intumbero Briella uno musireje shaka tuyage ku bintu bihitiye mu kinyamakuru wa Karayi TV ndibaza warayikunda waka sinayanga ubuhoho bimeze gute no sindayanga urayikunda niko abantu bagomba bavuga ngo yasubiye inyuma vyagenze ukunuku wibaza ko yasubiye inyuma kubera iki jewe sinzi wewe ubona yasubiye inyuma gute oya buti ndiko ndakubaza urumva je nije ndi umuhost uri umuguest je ndiko ndakubaza wibaza ko yasubiye inyuma kubera iki jewe simbona igituma we yasubiye inyuma so biravana ngira nibiho bagezemwo sinzi impamvu vraiment ntavyo nomenya kuko sinkiriyo simenye ngo menye ngo impamvu iva kuri iki canke kiriya sino hita mvuga ngo yasubiye inyuma kubera iki naco noshobora kumenya abakozi baraheze ngo ntibahembwa Briella wewe hari yavuye muri wakara amafaranga batamuhereje je sinovuga yuko hari amafaranga bari bamfitiye nubwo bari bamfitiye sinovuga ngo ndayabishuta oya ariko arahari sinzi oya dutahura iki Briella urabona abantu badukurikirana sibivuga oya abantu badukurikirana baraciye ubwenge sivyo ni muno munsi bariko barabona Famba na Iva bahagurutse bashikiriza neza yuko batabahemba bafite amafaranga menshi barifuza rero kumenya ati none abavuyemwo mu nyuma abavuyemo mbere byagenze gute abavuyemo mbere umwe wese avuye ku mpamvu ziwe jewe navuye ku mpamvu zuko sinoroherwa bivanye n'ukuntu niga donc sinaronka umwanya ukwiye wo kwiga nkuko nabishaka hama rero nkuko twe dufitanye amasezerano na STV kandi nkikora muri wa Karayi TV nyene cyambona no hitamwe ahantu banyorohereza kugira ndobo nkukuntu nanje niga amashuri yanje kugira ndayaheze rero gicatumye hanini ndahava ni ibintu bijanye n'ishuri sinavuga ko amafaranga kuko amafaranga yoyo amafaranga arabura hama kaboneka guhembwa ho twarahembwa hamwe ikindi gihe nyene bigacamwe tukarindira sinzi rero yuko ubu amezi yo baye menshi bikanka ko bihangana akaba ariyo mpamvu bavuyemo Briella akesi hari ikiganiro yigeze gukora naragikurikiranye numva avuze ngo Briella ngo rya TV ngo yagiye gukorera ko
ngo burya ngo barihenze cyane ngo barihenze ko ngo BRIELLA ngo nta fan base ngo ntiyari bwanagaragare vya grave ngo bikiganiro mwagikoranye na wewe ego kubona yaravuze kujya sinovuga ngo ndabimwankire yaravuze kujya ego nivyo jewe sinari bwaronke nani ikwiye kuburyo novuga ngo ndahavuye ngo muri AKES TV kuba rende rahavuye je muri AKES TV mu buzima je sinigeze nja mu ivyo bintu kugira nzo mu star wavyo oya ahanini jewe mbashaka ikintu ki ninvestistamwe ikintu hama kikanyungukira ego kuja muri AKES TV ego novuga yuko vyatumye menyekana ariko sinovuga ngo namenyekanye ku rugero rushimishije ariko ko namenyekanye ndagashima kuko niko katumye bamenya no muri Steve muri Steve rero bampamagaye ndaraba ikiruta ikindi kuko kwa AKES naravye amafaranga ampa ndaba no muri Steve ndavuga ati rero mu gihe nakeneye kuba umustar wa TV online sinoguma muri AKES TV ngo ni kubera ngo mbonekana cyane imbere ya kamera atreka njaho ntubama amafaranga menshi kuko hanini je nshaka amafaranga sichaka kumenyekana 6 nshaka 6 sinshaka 6 je nshaka amafaranga kuko ufite amafaranga na 6 bazironka ego nico cyatumye rero hanini mpagarika muri AKES TV aha ibintu byahitiye muri AKES TV BRIELLA ni byinshi cyane aho abenshi bamye bidoga ngo AKES umuntu wese amukorera ngo ahinduka umusheri wiwe atahindutse umusheri wawe abo mugore wiwe BRIELLA byagenze gute Imana ishimwe vraiment je sinigeze mu musheri no mu mategeko birazi baza bose bose twarakorana ubaza ati BRIELLA na AKES barigira bavuga uzubaza ahanini twege twavugana na baberi twabantuze kuko nabona ari bo tungana AKES niho babona ko mungana oya AKES je namufata nk'umuntu nyene ansumba ndengeye mu buzima sinigeze nshaka yuko tunavugana ibintu birenze twavugana ibintu vy'akazi naho nyene mu bantu apana ahantu hatwe nyene ngo jewe ngo turagiye turavuganye ibiki n'ibiki mu buzima no ariko SAUDA murangana SAUDA turangana ariko wewe yaramwihanze ico gihe je nabona ndengeye SAUDA kuko bavugana na boss nta mpamvu rero yuko vuga ngo twarangana ntitwangana yari mabuji hari n'amakuru batubwira BRIELLA ngo AKES ngo yaragerageje kenshi kugira muronke BRIELLA Sibibaza yaragera kuko je ntavyo sinigeze ndabibona nta n'umunsi ari mwigeze akubwira ati burya BRIELLA abimbwira gute koresha umuntu mu zindi nzira rero se umuhungu mu zindi nzira za gute ko jewe na telefone naramubrote urabaza bajesi nibo bavre je nitwa navugana kuri WhatsApp BRIELLA twavuganira muri groupe y'akazi ya groupe y'akazi nta bindi bintu birenze bajesi nibo babizi BRIELLA SAUDA numva ngo inyuma yanje kugenda niho izina mama waka ryaciye rifata neza hamuza mumwita mama waka icubahiro kiba cinshi cyane abakozi bamwe baratangiye gushavura baravuga ati majo makerero wewe yaragutinya igituma atari bwayite mama waka ugihari oya sinzi kuko jewe iryo zina mama waka cyanagiye kumva bari mwita je nahavuye ariko ubwa mbere ngira nubwo bitari bwaje hagaragara cyane tumenye tutahura iki BRIELLA ukungene mwasigaye mubanye SAUDA yita mama waka umuntu ubona ari umukozi mugenzawe kandi muhembwa mwe wese mukorera umuntu umwe muhembwa amahera mwese urumva akita mama waka wowe ukita umukozi asanzwe wavyakira gute je navyakira neza kuko nabona atangurana na kimwe binteye kwita mama waka bivana n'igihe yararimo kandi nuba akikirimwo je sais pas sinzi urumva yita mama waka bivanye n'ukuntu ari umusheri wa boss AKES urumva yaca yita nyene ko ari mama waka of course nk'ikintu BRIELLA yahanura kenshi SAUDA mu buzima bwiwe nimba barayaga ko ndazibara yaga cyari ikintu kijanye n'iki ikintu nakunda kumuhanura ikintu nakunda kumuhanura sinshimye kukivugira imbere ya kamera ariko we nyene rakizi kandi sijeje nyene nabimubwira kuko nanje ngishika hajya muri AKES TV barampaye impanuro ndazumviriza niyo mpamvu ubona ivyabaye je bitigeze bimbaho ivyabaye umva ni nk'ikosa ryabaye ikosa ryabaye sinzi ko ari ikosa ariko bwo yarivuge ko ari umugisha umugisha none ni kubera iki BRIELLA akenshi bahisha cyane yuko SAUDA yibungenza ni kubera iki babihisha gose sinzi impamvu ngira batinya abarozi abarozi umuntu yibungenze bace batinya abarozi kugira
ntibamukorere twarigeze guhabwa ubutumire bwo kwa ba SAUDA wari ukiri muri wakanda vyibuka urubanza rwari ruryoshe cyane rwari gwiteguye yani rwari urubanza kabisa ruri professionnel kabisa injya zari nyinshi twariyarurira bari bambaye neza cyane ariko abantu benshi bagiye bari bibaza ngo ni mariage ya AKES na SAUDA dote ego vyagenze gute bijya bintu BRIELLA twari twaravuye je nukuri ukuntu vyagenze nikuye nyene wabibonye none uburyo vyagenze gute wani waruriyo nitwari kuge oya je niyo narinda ariko umva sinarinzi organisation ngene imeze wewe utamenye kari ndari jara kantu ntamwe kuko je nagiye nibaza ngo ni dote rega umva ni kuko nibwo butumire nahawe nsanze ari surprise ngo ya mama wa SAUDA giza urumva nace mbona umengo bariko baramfyinisha ko je sinkunda umuntu ambesha kuko surprise na dote aba ari ikintu bwiza umuntu kuri kuko ntaba ari urumogo buri kuradandaza urumva aba ari ibintu bisanzwe cyane urumva ujya munsi none iryo organisation byari bifatiye kuko ibijya bintu kumengo byari biri mu buryo bwinshi na AKES yabikoze canke ni SAUDA yabikoze sinzi ngo ya AKES yabikoze kuko ndibuka mwakijya gihe ntitwari bwanahema kandi AKES ndibaza nta mahera yarafise kuko nta kuntu yacigenda kuyinvestita mu rubanza twiga abakozi biwe tutarahemba kandi dukora je pense rero ko ari SAUDA yawe yarabikoze abafana bakanidogera SAUDA yuko ari injyajya mu biki ngo yarakotije amafaranga kijya gihe ababwira ko ari dote muri groupe ababwira ko ari dote barakotiza kugeza aho bakotiza amafaranga ko bavuga ati turashikanye amafaranga akenewe ariko basanze ari dote basanze ari surprise ya mama wiwe ngo nivyabaguye neza ndetse na SAUDA ngo yaciye anabivamwo nta n'umuntu n'umwe yasubiye kandi kuvugisha munyuma niho bagiye kubona agize ngo baby shower group ya baby shower ubu rero hageze yuko agira group ya baby shower yaragize bantu arabasubiza muri group ngo imyidogira aba myinshi muri group BRIELLA nk'umwana w'umukobwa uzi ubuzima icari cyo ndetse uba warashikiwe n'ibibazo nk'ivyo SAUDA yashikiwe urazi histoire ya SAUDA ko ari ndende kandi itaryoshe cyane imyitwarire ya SAUDA ku bantu babasanzwe bamukurikirana canke abantu babifuza kumuba hafi kuko numva ngo n'umuhanuye ngo acamushavurira mucamu babansi nka BRIELLA wewe yo muhanura iki nka SAUDA muri iyo ngendo yiyo oya je bikino muhanura gusa yuko bavyitwaramo neza ibisigaye hama akaraba yuko isi ndibaza yaramwigishije bihagije kandi nahageze arabona yuko nubwo abantu dupfa kwihagarara ko mu buzima ariko uturavye indani ugaje usanga twarababaye ariko ku mubiri ukabona umenga tubifata nk'ibisanzwe ariko wagenda kuturaba neza mu buzima indani ukuntu tumerewe ugaje usanga tugenda ahubwo twarapfuye duhiga ico twica tukakibura so isi rero yaramwigishije nareke kuvuga ngo numustar ngo biki ngo kubera ibintu vya AKES bijya n'ibintu bihera ni ibintu bivaho 6 n'akanya gato bivana n'ukuntu wayikoresheje 6 ashobora kuguteza imbere cyangwa gusubiza inyuma rero kuri we mbona ahubwo yamusubije inyuma ndetse hajya simbona ko yamutejeje imbere mbona ko yamusubije inyuma kandi sugwa nko ndamwanga kuko je nawe n'umukobwa kandi nanjye ndumukobwa nawe n'umukobwa ariko ibi byose ndiko ndavuga tukora ndamwanga kubona rero 6 we yamuhaye bijya naca arabageze hajya kuko ubuzima bw'umukobwa umaze kugira kuri ya etape ariko ukabuyiriko kandi ukabona atanzira iri imbere zose zifunganye uca ushaka kugatuza ukarindira ico Imana ikora kuko hajya we wagenda yarapfuye nubwo tumubona tuge ku mubiri nk'uko tubona ayihagazeko ego n'umugore w'umustar ariko hajya indani we waricuza n'abantu benshi baramuhanuye ati AKES ntazogutwara AKES ntazigera gutwara oya AKES ashobora kumutwara kubera ivyo bintu nyene abantu bavuga kugira bemeze kavuga ati reka je ndamutware rero kugira ndabereke yuko abantu ntari ngaye ariko akagenda kubaho ubuzima buhushanije n'ivyo we yashaka kuko abamutwaye ku gapingo nta rukundo ruba kwemeza abantu tu kugira bereke yuko ivyo bavuze byose abigwijije n'ubusa BRIELLA no munsi SAUDA agira azana umwana wa kabiri ku bagabo babiri ivyo bintu babiryoshe ku mwana w'abakobwa abakeneye guhereza agaciro umuryango n'abavyeyi biwe so sinovuga ngo ntibiba biryoshe cyangwa ngo biba biryoshe biravana n'umuntu wese ahantu yakuriye ora nka twege muhiri wacu twege no muhira umuntu avyariye iwabo bacamwirukana bakubwira ati genda mpuzu nagaruke
ariko rero kubona Sauda umwana wa mbere aramufise yabonye atakibazo bimuteye aravuga ati nubwo novyo ari wa kabiri je pense ko atangora ndibaza rero yabigize afise impamvu kuko nta kintu na kimwe kitaba gifise atabigize ntafise impamvu yabigize kubwo bujojo niko navuga kabisa. Ayo namwe majambo BRIELLA agerageje gushikiriza ku mwigeme mugenzi we Sauda Sherton, ndetse banakoranye banakundana gose, vraiment barakundana baba no muri quartier imwe. BRIELLA niyo mpamvu yatumye BRIELLA ategera mukoresha ikiganiro Sauda n'umunsi n'umwe yarakinyima waramusaba iganiro aranga nugwanko ni bifu yabivye canke uba warageze kumudekonera n'umunsi n'umwe? Nta munsi n'umwe nigeze ndamudekonera nawe nyene rabizi gusa ndazi impamvu yakinyima kubera bigenda byose bahisha yarabizi ko je ndabizi urumva nari kugenda ndamubaza inkuru nzi. Bo najewe sindigera ndamusaba ikiganiro n'umunsi n'umwe, ariko narigeze gukora ikiganiro na Noraski acambwira ko agira amufungisha. Yabwiye Noraski urumva yera mu telefone surprise aramusokoroza amajambo jecha ndashira mu iturufu nk'ubo turi mu kiganiro direct ndashira mu iturufu ati we Sauda uri mu kiganiro direct ukoresha umwanya ngo kwiyamye atara telefone ngo ndagufungisha. BRIELLA nk'ubu wumvise ngo Sauda ngo yafungishije koresha umwanya wowe vyakira gute ivyo bintu? Jewe donc sinari gushobora kubinjirira ubwo nyene ntazi ico mumva kuko sinovuga ngo yamufungishije kubera iki ntazi ikintu mwapfuye ahanini nari kuvuga ati rero kubera yamufungishije petitwe ngira hari ikintu bapfa hagati yabo jewe ntazi ico tuma mufungisha kuko nta muntu afungisha umuntu kubusa. Oya na kintu ari kubivugamo kinini ariko nayo kuvuga ati je pense ko ari ibintu bapfanye hagati yabo ntazi niyo mpamvu yamufungishije kabisa. Dutandukire gatoyi kuri media usanzwe ukorerako SCTV. We wagiye kwikorera ko amasezerano bafitene na Wakala TV yaraheze cyane? Amasezerano bafitene na Wakala TV bari bafitene amasezerano yo nka partnership ko yari yaheze kuko jewe kuva nkikorayo nta bintu nabonye basipiye kugira vya partnership hagati yabo. Umuntu umwakorera muri SCTV yarigeze kundondera arambwira ati bro je vraiment hari ikintu ushaka umfashe. Yarabwiye we kutagira we ntabangugira yabikwaje inbox ucugenda kuri kugaragara. Kagenda umunyarusaku BRIELLA. Zenda umunyarusaku BRIELLA. Yarambwiye ati bro je kwe narahaye umuriyoni n'inusu AKES kugira dukorane nka partnership. Uyo muriyoni n'inusu je ndazi muri SCTV abakozi ari nka batatu bahembwa desa mire ku kwezi urumva yuko bohembwa amezi menshi urumva. Rero arambwira ati bro amafaranga twe yarageze ko araheze tishene yarabaye monetize araheze hasiga nimba ari $10 $10 ijo gihe ndibaza $10 ntiyari bwana duga $10 ntiyari bwana duga hasigaye $10. Ndambwira ati bro ni kibazo ibintu vya YouTube nuko bimeze abantu basha kujya muvuduko uriko abari ugumako urumva. YouTube nyene ni kugimeze ibishaka erega s'abantu ni YouTube bishaka YouTube ni ibishaka ibishaka kujya muvuduko uriko abari ku ubandanya uriko urumva. Rero YouTube namubwira ati bro burya ushobora kuba wavyitwayemo nabi kuko ushobora kuba wavuganye nabi na AKES yo muvugana neza kuri ayo mafaranga vraiment ni menshi ni menshi cyane yo muvugana neza canke urondera abakozi kabisa bari très sérieux kabisa bakora cyane urumva kuri ayo mafaranga wari kuronka ama content meza kandi wari kuronka ibintu amafaranga yari kuduga cyane utarinze kuyisopa. Rero jewe kweri simbona ico no guhanura gusa kora cyane nico namuhanuye gusa. Aramuhanuye neza. Uno munsi none bimeze gute muri SCTV? Uno munsi bimeze neza twege TV tuyifata nka TV yacu gusa ikibazo gihari nuko twese tukira abanyeshuri ariko umunsi ndibaza nahejeje kuko jewe hasigaye amezi make nkabirangiza urumva izo ca yongere igire tuzokoresha ingovu zacu zose zishoboka kugira turabe ukuntu tuyigira kuko yarayituhaye ni nk'iwacu urya ntabwo avuga ngo jewe nkeneye amafaranga ngo yinjira muri YouTube nta kamara mufitiye yatubwiye ati mwebwe murayikorera ko nkongera nkabahemba kandi muyifata nk'iyiwanyu. Niyo mpamvu rero ivyo bintu byo kuvuga AKES yaragiye aravuga ngo BRIELLA ngo ibiki nibiki ngo nta mukozi ajanye aravuga ati jewe sinashimye ivyo ni nkuko nari kuyifata nkahindura restaurant rero jewe nta mafaranga ndiko ndazira muri YouTube niyo mpamvu kuvuga ngo nazanye umukozi ngo ibiki nibiki urya narayimuhaye ifata nkagwiwe ayononye
nivyiwe ayibandanije nivyiwiwe Yeah. kuko je ndamuhemba kongera akanikorera Kabisa SCTV rero ubiriki irakora iri mu mbonesha kure Briella burya ariko yigira ibiki ndiko ndigira ibiki uriko wigira ibiki jewe uzoba umuki ibintu ndiko ndiga koresha umwanya wavumbwira ngo nibijanye n'ibindi kora oya je hari impamvu ndakubajije uko je niga vyose ibiki n'ibiki jewe je niga sante amagara y'abantu ego bijanye n'amagara y'abantu ndo ndashikiriza ikiganiro kijanye n'amagara y'abantu ni hatari journalisme we wayumviriye ryari Briella journalisme je nayumviriye kuva kera kuko kuva nk'iciga secondaire namwe nifuza kuba umujournaliste ariko apana mu YouTuber nk'ibi by'iwacu umujournaliste ariko nararavye ahantu bihera kugira ube umujournaliste yemewe ubu barabanje basi gucamo n'akantu gatoya ko kuba gukorera kuri YouTube rero jewe ikintu naciye niga muri secondaire naciye niga informatique de télécommunication urumva ko ijanye na journalisme ego hama rero bica bihera uko ndabikunda mpingiheza ishuri naciye nangura gukorana na Judy Kael uramuzi akora kuri Colombe urya niyo twatanguye gukorana hama ndabihagarika naho nyene kubera ishuri niho rero nabihagaritse ngiye ku ishuri mu mwaka ugira kabiri baca barandondera muri wa Creative ndasubirayo ndongera ndabikora iyo ni yo journalisme Briella avuze ati je journalisme nuko nabonye kumanza guca kuri YouTube gato kugira bigende neza ntabasani je mpora mbona uhora ukoresha ibiganiro abasani nyene novuga neza yuko bafatiye runini no industry yacu mu gihe aribo content ari bakoresha ibiganiro usanga kiduze canke na wewe izina ryawe rikaduga kwiki Briella tumubona mu biganiro n'ababasani nababwiye ati kanshi nkunda kuronka umwanya gake niyo mpamvu nkora ibiganiro binyegereye biri hafi mu gihe mugabo nzoba mfise umwanya yiyaguye je pense que nzogerageza vraiment kabisa abigeme nabo bakidoga ngo twebwe turondeye abasani ngo baca badusaba ngo system ivyo byose birimo ariko ngo akeza karigura bisigurike akeza karigura amarange bamwe abahaye none hari gitoko uzoteramo Briella oya ndakubajije nabo baba bahaye content none je sinabaha content oya none nk'ubu Briella usavye ikiganiro umusani cakubwira ati nta kibazo uraza ariko systeme nyene nawe ndazi systeme umuntu nk'uyu uradahan muri ville urazi ko hari abantu benshi turakora ikiganiro amagezi nkataha none wowe ngo mfatira ku ngufu muri ville ga oya ndeka nkataha ivyo ni wewe tumutinya Briella unatinya ivyo bintu biratuma ntinya niyo mpamvu genda kubwira ati nkora ibiganiro binyegereye bijye biganiro nzobona bifisaba ama dépenses manini sishaka gutwara inda n'umuntu wo muri industry jewe mu buzima ona industry jewe ndayimaze mw'imyaka kuva 2020 nkora na Judy Kael navuze ati nyimba hari ikintu nashaka sishaka gutwara inda y'umuntu hari muri industry ariko rawe nubu ndacafite izo ndoto kandi nzogenda neza je namuntu wo muri industry zova turyamanye ariko hari abahora bakurondera ibintu nk'ivyo ariko ntibandonga ariko ntibakuronka uragoye uvuga ndagoye rega umuntu wese bivana n'ibintu yihaye hari umuntu yihinginga akavuga ati ingingo itegetswe kugenda kunyene kandi erega nta byose ni mu mutwe ntibivyanga byose ni mu mutwe ntuvuge ngo umuntu yampinduriye ivyiyumviro abiguhindurira gute kandi ari byo wari wasinye byose ni mu mutwe kabisa uyo ni Briella guys uyo ni Briella ndibaza muri mukumbuye ariko turacayaga gatoye tuja ku musozo Briella ni kihe kintu ufasha akanya keza ugashikiriza abantu baba ariko bakunda kudukurikirana ndibaza uraza ama commentaire y'abafana urayazi hari nk'ibiganiro ukora ukamenya commentaire baza kugira ukavuga ati byaro ndazi baza kuvuga uku wewe urabiguhereza ikihe cigo jewe commentaire ubu ndazifata nk'ibintu nyene bisanzwe ariko commentaire hanini nizo zubaka umuntu kandi nizo zituma anasambura dufata ari umuntu afise umutima udakomeye ibintu ntawo bijama oya aguma avuga ati yo ndagoye barantuka tingize iki barantuka ariko rero waramaze kwiyakira simple ngandi naramaze kwiyakira uravye ibintu biraho naciye Gagashetani
Ndara ndajugumira yewe sije bana burake ujya bwaraca nkaraba nkavuga ati Nyatari ariko kubera Imana ndacariho uracahemba abantu dukurikina rero wewe ngura bakunda cyane rero je vraiment ndabakunda ntagwanga ego BRIELLA uriko uyubaka gute rero mu gukomeza uyo mwuga wawe wavuze ati ntangu ahanini sindi yubaka cyane ariko umunsi nahejeje ivyo ndimwe niho nzi yubaka bikwiriye ariko ubuzima burashobora guhinduka ugasanga ivyo ndimwe ndabihejeje cendo nka igisumba ikindi kandi kijanye n'ivyo nakoze irumva cyo ndabihagarika nkaja gukora ibimpakamana kabisa guys ndibaza twayaze vyinshi twayaze neza BRIELLA impanuro zo mwazumse ko byo BRIELLA karaciye ubwenge BRIELLA araciye ubwenge kabisa yavuze neza je anjoye kabisa ntiyavuze nka apeti baja ngaho bagata ubwoko bakavuga nabi niyo baje bava ariko urumva neza ko BRIELLA atagwanko kandi ashimira Imana ukungene ahagaze gushika kuri no saha BRIELLA reka ndagushimire cyane nawe ndagushimira kandi ndagusabire umugisha mu bikogo urimo bizogende neza abagusuzugura bazomaramare ababona yuko dashoboye hatari bwagere bazobone neza yuko hageze bazobone yuko hageze Imana izoguhezagire kuko umuntu wese ahera kuri akaduga kuri ego akaduga buke ndagushimire cyane ntumire n'abantu gukurikirana ibikorwa by'abana b'abarundi SCTV iri mu mbonesha kure z'u Burundi barayigaya ngo ni ntoye ni media ntoye ariko nizikomeye zarabaye nka SCTV mbere zarabaye munsi ya SCTV rero SCTV nitwica urubanza ejo ni heza bizogenda neza abakozi bariko barakora ndetse nakoresha umwanya media n'urubuga rwanyu murarukunda ndavyishimira cyane ko namurukunda ndabakunda cyane BRIELLA akajambo kanyuma rero akajambo kanyuma nuko nshimiye koresha umwanya media kubona yampaye umwanya nkavuga ibiri ku mutima sinzi ko ari biri ku mutima ariko nivyo wabajije kamera nonge ndo batumirira yuko mugira subscribe kuri STV mugira sabone ku bantu ma telefone abari mu gifaransa abari mu iri mu Congereza uvuga subscribe cyo ndanga kuri subscribe hamukagira share na comment ivyo nivyo dusaba hanini kugira natwe tusabe ko twogera ku rwego rushimishije ego kabisa abatumira gukora subscribe kuri SCTV BRIELLA warakora ama prank n'amantuze n'amakwiz uzobibandanya rero ndabibandanya kandi ibintu barabikunda cyane udutego ukuntu basha turyoshe nonzo bisubira kabisa yari BRIELLA Smith kuri mikro ya kabiri mikro ya mbere koresha umwanya media koresha time ndabakunda cyane guys ndabakunda cyane behind camera ni akasi simisha kamera